ahantu kavuye jewe narasezeraniye Imana yuko ahantu ngiye kenshi ndakavuga naho kabako konyene nta kibazo. Nariko ndaraba hano ishengero nsanga ni nkari shasha numva novuga impamvu icyo kintu. Jewe nababwiye nitwa Bucumi kandi siritazirano mama yavyaye abantu 11 jewe ndi w'icumi. Ariko mu mateka nabarikirije nigeze kumva mama wanje nkarakizwa twarigeze gukorogana numva ijamba mbariye n'ubu ritaragenda cambwira ngo wewe wapfuye no kwitamwo wewe no mu vyumviro byacu ntiwari urimwo abararimenye ndumva ko navutse abavyeyi batabishaka. Burya umuntu agomba babwira ubutumwa yavutse abavyeyi batabishaka ariko ubwo umugambi w'Imana gusa. Bwana sifiwe. Ikintu rero nasezeraniye Imana misi yose mpagaze imbere y'ishengero mvuga nari mwishengero kandi nkorera Imana ncuraranga ndirimba ngirira umuntu amafaranga y'ideni hanyuma tuvugana ko nzoyamuha nko mu kwezi kumwe. Ukwezi kurahera sinayaronka n'ukwa kabiri kurahera sinayaronka n'ukwa gatatu kurahera sinayaronka n'umwaka urahera sinayaronka ibiri rahera sinayaronka kandi bwarudende buke cyane. Ikintu ngomba mvuge muri bino bintu rero sukugira ngo meni banga mwumve ko nari amadeni. Hariho abantu batigera bagideni mu buzima ugasanga bihatswe kubakomeretsa. Imyaka ibaye myinshi ndirimba harageze ahantu numva ntanguye kumaramara kuvuga Imana kuko numva ndemvye cyane n'uwo muntu amafaranga yiwe. Twarakorana ibikorwa by'Imana haragera ahantu harengerwa yumva no kumfungisha azomfungisha. Rero ahantu byari byugariye abantu musenga mu bibandanye kuko aha hantu duhagarara aha hararinzwe hari uburinzi bukomeye su wari wewe pfa kuhavoga. Rero ikintu nagenda mpanze amaso narazinduka mwishengero nkavuga ati uko biri kose ntankura mwishengero ntankura kuri podium kuko umwanya munini duheje kuririmba nacanguma impande y'ingoma canke impande ya piano kuko navuga ati nawe ntankura imbere jewe ishengero. Hanyuma twahereje ibikorwa hari utuzi mwene ututuzu usanga turi ngaha mbona batangwe gusengera abantu naco ndakwinyegezayo kugira abantu bose batahe ntibamenye iyo naciye. Imana irandinda muri ivyo bihere ngira ikibazo mwijoro igihe kimwe ndara nkanura hariho amasaha abantu batagideni ntavyo mumenya mwijoro hariho isaha naza numva sinziriye ikintu kica kinkoma kumva ikambya ati none urasinziriye n'amafaranga y'abandi ga mon frère nguma nitse umutima. Hariho chorus twakunda gutera akavuga ngo urakomeye Mana urakomeye Mana. Mu nyuma nkumva isoni zo kubivuga kwikomeye kubera umuntu ufite ideni nyuma yacu avuga ati ntikomeye kubwawe kuko yaba yari ikomeye uba warandisha amafaranga yanjye kuvuga ko Imana ihambaye kwemeza abantu ngo Imana iragira neza. Yacu avuga ati wewe uri kurabesha abantu uri kurababesha uri kurabesha bikomeye itabara nigutabare undiha amafaranga yanjye none. Nari nsinziriye rero nikambwe numva ndafise amaganya numva ivyo byo gukorera Imana umenga no banabiretse nkazobikora igihe nishuwe. Niho rero haciye haza ku kantu kitwa Kurigusa mwijoro Imana ihora imbwira ati none gamugenzi wowe naguhaye ibintu bikomeye cyane byinshi biruta ivyo ukenye. Numva itangwe kumbwira ati nubu warusinziriye kuri gusa nta fagitire bazanye ubu warusinziriye kumurangura tambuka kubusa urahema kuri gusa uravuga kuri gusa irambwira ibintu byinshi kuri gusa sanga by'ukuri ivyo mfise biraruta ivyo nkenye. Uwo mwanya rero kaca kaza nk'agakorasi cy'amasezerano ahantu nzohora nakaririmbana n'abantu usanze aho hantu naho noca ngenda umwanya ndabubona nawe rije ntugire ubwoba campeza jewe ku mwanya ndi umuzungu sindenza ko n'umunota numwe kwija minota bijya ndaza aho nza kugeza nashaka tukaririmbana aho gakora toya
munyemerere nawe ndaza ndakubaza ati Imana yakuremye kurangahe witabira uti witabire ngo ugasanga waratanze n'icyasha witabira uti nimbara 500 nimbara 5 watanze uvuga ivyo nyene mugaba akaba nawe atani kingorongoro washizemwo witabira uti kurangahe kuri gusa kurangahe Imana yaturemye kurangahe kurangahe je ndabona abantu batinya kubivuga none n'amayinite bibatwara reka dukoma tugende guca sivyo tugende ku manota guca sivyo kuri gusa sivyo kuri gusa kurangahe ngahe kurangahe Imana yatumye aduhaye byinshi kurangahe reka dukoma amashi kuko tuyakoma kurangahe yaduhaye byinshi yaduhaye umutwe uriyumvira yaduhaye amaso tuyabonesha kurangahe reka dukoma amashi kuko tuyakoma yaduhaye byinshi yaduhaye amatwi arumviriza yaduhaye izuru rirahema ryumva ibimota canke ibinuka kurangahe yaduhaye byinshi yaduhaye amenyo tuyahekenyesha yaduhaye ururimi twumva ibisosa canke ibinuka kurangahe kurangahe oya si ivyo gusa yaduhaye byinshi yampaye ukuguru shaka ndagupfunya canke nkagupfunyura aho hose ndabikora ni kurangahe esto mirakora kandi turaraba turasinzira ni kurangahe umutima uratera n'uburi kuratera kurangahe yaduhaye byinshi iraduha abana kandi bakonka ni kurangahe oya si ivyo gusa iduha umurango ijoro rikaza ukwezi kukaka inyenyeri zikaka izuba rikaka kurangahe yaduhaye byinshi yaduhaye ngahe ni kurangahe oya si ivyo gusa yaduhaye Yesu aradukubitirwa aratubambirwa ni kurangahe ni kurangahe reka tugeze ngaho nagomba nabibutse ibintu Imana dukorera kubusa naho wohera mu gitondo ubivuga jya worinda bwira utarabiheza ariko erega mwe muri ko muravyumva mwumvenga nibisanzwe kubera utarigera uje ahantu ngo urihe impwemu bagushize mu vya bintu mu mazuru kuba ndiko ndavuga atarutsinga bashize muri kura ngo bancomeke kuburyo mba ndiko ndavuga amatara acitse bigaca bizima aha nuko byose yabikoze kurangahe kuri gusa wamakomera mugenza umubwira uti yaragusororeye none umviriza ibaze iyaba abantu bonka ari uko barisha amafaranga hariho abantu batari kugira gute ariko Imana ikibitanga kurangahe kuri gusa mu muji no mu caro mu bazungu no mu birabure hose bonka kurangahe kuri gusa ibaze yaba mu gatondo rero abantu bazinduka ati bahamagara umukozi tugenda tora kano gasashe uje kwa Siyoni nzanira amaberebere ya 500 hariho abantu batari konka abantu benshi ariko twarose kubera Imana yabikoze kurangahe kuri gusa na jewe sinari konka navutse mama tabishaka ari guca avuga ati wewe uri no w'icumi abifura bari kunywa ba kabira ba gatatu mama ageze hana akavuga ati narijya wavutse tutabishaka tugura amaberebere wewe ntiwonka ariko kubera twose kuri gusa naragize gute narose mu izina ryande rya Yesu
Imana. Abantu bafise umutima turabe, zamura ikiganza turabe. Kora ko hano wumvirize, kora ko wumve. Ako kantu urakumva? Oya, ako kantu murakumva? None n'amabeteri. N'amamega. N'amayinite. Kandi kariko karakora kurangahe? Jena mambwira abantu sinkeneye umuvugishwa arinda kuza ngo Imana yagukunda ngo igomba kukugirira neza. Igihe cyose hari ibintu bingoye no mu nzu mwijoro canke mu gatondo mvyutse, hari umuvugishwa ngendanwa twahawe n'Imana. Burya uyu mutima ukugira nkuku usubira nkuku, burya muri kurakubwira ngo ibitari ko birashoboka uyu munsi biracashoboka mu izina rya Yesu. Biracashoboka, biracashoboka. Bwana sifiwe. Abantu bitagishoboka aka kantu Imana yarakugaye. Wewe ko kagitera biracagira gute? Komera amashimana yacu. Nama ntangara rero hari gihe baba bariko baratazira Imana ngo koma amashi. Abantu kabona. Koma amashi. Umenga sinzi ibintu abantu bari kandi aho rero Imana hari gihe yihweza ati none uyu muntu ayakoma kurangahe ko atana amayinite bitwara. Kumbe tuyakoma kurangahe? Erega nubu nagumye mbona abantu rega dukoma amashi yaturemye kurangahe kuri gusa umuntu ngo. Uri kurohenda njewe. Umviriza waremwe mu buryo bw'igitangaza. Shaka uje muri Amerika n'aka gatoke kohera kakavako ntibaguterera kwa kandi. Ni Imana gusa. We hari gihe rero ucuza Imana umviriza urayurahema kubusa ukavyuka kubusa. Ibaze mu gatondo y'abamarayika ati aka gatiro wakoresheje kari aka 500. Hariho abantu batosinzira bohita mu kurara bakanura amaso. Mugabo avuga ati koma amashi eka acazana impamvu z'akazi akayakoma mu buryo bw'ifongisiyoneri. Urumva agaca hindura mama ngo ndumuforoma kazi ngo turabatikora inde Tsura koma shaha mashireka reka. Shara umuntu yambwiye ngo none Bucumi ngo uvuga amajambo menshi. Namubwiye ati none nawe nyimba ncometse muri prize iwawe ncomora rero ukuremo. Ni ngoranizo oya. Umvira yaba hariho abantu dukoreshwa n'abandi bantu. Nkubu nari kuza ngaha nkavuga ubutumwa anyimba ndiko ndakoresha amayinite yiwe bariko barakoma amashi bamukomera amashi agaca agenda no mu gakonteri yashizemo agaca azimya. Ubwo nyene ariko ndatambuka nkacaba nkuru ntumeze ngo. Ariko ntibishoboka byose Imana biduhaye kurangahe kuri gusa. Sha ibintu ntanguye kubivuga sinobiheza. Hara kandi gaheruka kuza rero kandi Umunyarwanda yaririmbye ngo ariko Mana we. Je naragahinduye mvuga ati ariko Mana we waraturegeye. Kuregera muravyumva? Kuregera muravyumva? Nakantu Imana itora ni turunevisi canke ukakaregera kugira ngo gakore neza. Burya nimba Imana yaraje muri kuno kuguru nkapfunyura nuko Imana yagize gute yabiregeye. Bwana sifiwe. None ibi aho mpaririza ko ntaregeye aha jewa nimba nunama nkunamuka nukubera Imana yabigize gute yabiregeye. Koma mugenza amubwira uti uraregeye. Mubarire uraregeye. Uvyanse wanse kwemera kuregeye uzobimenya ari ukuregurutse. Kuko ikintu cyose kiregeye kiragira gute? Hari umuntu amaze kureguruka iginyo rimwe gatoyi yumvirize sa hari umuntu Imana imaze kuregurura iginyo gato arare ryaregurutse avuga ati iginyo riregurutse. Bwana sifiwe. Turagize gute
turaregeye. Nimba ashoboye kugira guca nkavuna n'imanzi nuko Imana yabigize gute? Yabiregeye. Nimba ashoboye kuraba umuntu nkabona ibitukura n'ivyera n'ivy'icyatsi kibisi ivy'umuhondo ivy'amabara yose vyirabura nuko Imana yabigize gute? Yabiregeye. Vyaregurutse usigara ubona ivyezeze ibintu umenga ni televiziyo itari kirakora mu maso. Bwana sifiwe. Hari gihe mva muhira neza ntambuka mvuga ati nukuri Imana baraturegeye. Ndaregeye cyane ukuri ndaregeye. None nimba erega umviriza none nimba wicara nuko Imana yabigize gute? Yabiregeye. Utu twose ubona abantu bigira ahereje kujya ugasanga agakirida mu kanwa mu menyo yihaganyura inyama nuko Imana yabigize gute? Yabiregeye. Hari ukuntu Imana yabiregeye iraregera umwanda mukuru na mutoya. N'igihe uryamye mu ijoro uza wumva akantu kakubwira ati vyuka, kandi kagaca kakubwira ati naho ugiye rero ni kuri mukuru canke ni kuri mutoya. Nuko Imana yabigize gute? Yabiregeye. Ibazo rero byaba yararetse kubiregera uri mwibarabara bigatibukira mu ikaburimbi. Bwana sifiwe. Imana yaratugize gute? Yatugize gute? Yaraturegeye. Ariko Mana we waraturegeye. Ariko Mana we waraturegeye. Ariko Mana we waraturegeye. Shimwa. Ariko sinobiheza bino bintu. Ariko ugume wibuka hariho abantu baregurutse mu bitaro bashizemo amasonde vyarataye inzira. Nico gituma igihe cyose uzobugeza ahantu uje hano bakakubwira ati enda komera amashimana duhimbaza Imana. Namye mona uri ivyo kuntu bakazana nawe buhoro buhoro umengo bariko barakugora. Ariko disiwe ugiye wikangura ukamenya neza kuregeye mu gatondo naho abantu bazokubwira amajambo yariyo yose umenye ngo umviriza Imana yandegeye irahari, kandi nyimba yarandegeye igashirayo umunwa nikizoca muri ako kanwa naco nyene yarakiregeye. Utera ikirayi kimwe hagaca hasokoroka ibirayi 200. Utera urutetero umwe w'igiharage hakaza ko imikashu n'imikashu. Nuko Imana yabigize gute? Chenda regeyesha naho utovyemera. Asha none wewe wotekenika gute ukamenya naho wowe usinziriye watuma kazuru ukumva ngo bariko barakaranga ibigori izuru gusa? Nuko Imana yabigize gute? Abantu uzubona ngo arakomeye afise ifunguruzo akaratambuka yorurutse ngo mbega hajya wewe wavuze ngo akakugara ko ukamengura akantu kahovyo wewe waregewe n'Imana muregegwa cyo kimwe nazara gukangisha ifunguruzo wewe. Yes. Kera nahora ngenda ngiye nko mu biro nkagenda ndajugumira ntinya mvuga nti ndagowe. Muga amaze kwibuka ko Imana yaturegeye twese naravuze toya vraiment abo kubaha tububahe mugabo nawe wisanzure kukuraregeye nkawe. Ncangenda neza nti amahoro neza numva nisanzuye kuko Imana yaturegeye twese. Nta numwe akoresha amayinite y'uwundi muntu, kandi nta numwe acometse muri prize y'uwundi. Umumwe wese agenda akoresha gwiwe. Munyemere dukomera amashi mu izina rya Yesu. Amen. Okay. Sigaranye iminota 11. Olivier 11. Iyo nyene nzoba mpejeje. Narifise ijambo gatoya nashaka dusangire, gato cyane. Gatoya cyane. Gato. Iryo jambo rivuga ngo ba umukristo atajugumizwa
n'akantu kariko kose. Mukristo uyu munsi, Bwana Yesu asifiwe. Kuba umukristo atagira gute? Atajugumizwa n'akantu kariko kose. Hariho abakristo bajugumizwa n'akantu kariko kose. Igihuna kivuze ijoro ryose ngo wumvise pasito ngo ibihuna biriko bira igihuna. Ba umukristo atajugumizwa n'akantu kariko kose. Ijambo ry'Imana Bibiliya itubwira naho tutahasoma kwera umwanya. Bibiliya ivuga ngo abizigiye uhoraho bameze nk'iki? Nk'umusozi Siyoni udashobora kugira gute? Kunyiganyizwa. Bwana sifiwe. Muri make ikintu ngomba kukubwira muri ino minota mfise, ngomba kukumenyesha wowe yuko uri gihangange mu Mana. Nyimba warizigiye uhoraho, sakantu kariko kose kopfa kukunyiganyiza. Oya, reka. Amateka yawe azwi n'abadayimoni. We barakunzi bakavuga ati ehe kijya gihangange. We naho wisuzugura, nama numva abantu bareka barasenga ngo erega Mana, ngo ndurunyo Mana, ngo ndakanyegera Imana. Imana ikarabasha narakuregeye uri kuri yita kurakanyegeri wewe. Wewe uri mu bihangange bidashobora kujya. Ari abantu urumva bisuzugura, mugabo nagomba nakubwira hari gihe wese Satani kwihweza akavuga ngo ndakuravye wewe uteye ubwoba, ndakuravye uri umuntu w'igihangange. Imana ihabwa iki gaye? Imana ihabwa iki? Kuba umukristo atajugumizwa n'akantu kariko kose. Ibintu bikunda kujugumiza abantu si byinshi, eka n'utuntu duke mu bintu. Hano nari nateguye kuvuga, harimo akantu nari nipfuje gusigura kajanye utujambo. Nimba muzi umukristo urashaka kumubona ari umugabo w'ijunja n'ijambo, agana na Bibiliya ni costume n'ifunguzo kujyana ariko ndabereka akomeye, mugabo akajambo kakamuturuza hasi. Bibiliya iratwereka ukuntu Paulo amaze gukira hamwe muri bwa bwato bavuye mu kiyaga, ngo hariho abantu baciye bahaguruka babonye inzoka imukomoye. Abo bantu Bibiliya ngo ibita ngo nabadebaguzi, abantu badebagura. Abo bantu rero ngo baciye baza ati Imana idaca ugwankunzi ntimukundiye kwabaho. Nagomba munyemerere muri tuno tunota dusigaye ntituhave tunshika n'umunani tuvuga. Urumva aka kantu kitwa abadebaguzi, nagomba ndabamenyeshe naho noca mperezaho gusa. Abadebaguzi nyimba utarabamenya bazokubuza n'ico ukora. Urazi ko ari abantu baheza inzu igisigaje kwija kwa madirisha. Urumva ariyumvira nkaba ndashize kwibikarato, atangura kwiyumvira ngo mbega yemwe bizogenda gute. Nta kintu utinya abadebaguzi. Shatangura ngo mbega yemwe ngo no yinjira ngo bazovuga gute. Abo ni muri kurate. Ariko ibaze kumana yaguhaye inzu isakaye yose, ikayihera muri fondation, igashira kw'inzugi n'amadirisha izoyazana mu izina rya Yesu. Yacutinya abadebaguzi jayo, Imana izogusanga indani guhezagirireyo. Ba umukristo atajugumizwa n'akantu kariko kose. Abadebaguzi nagomba ndababwira mu bintu maze gutahura neza hano ku isi, hariho imigwi itandukanye. Hariho imigwi y'abakina imipira, hariho abamenyesha amakuru, hariho abapastori, hariho abadiakoni, hariho n'abafunga kiwani, hariho abakomeresa, hariho amashirahamwe nawe nuze, hariho amateleviziyo atandukanye. Hariho rero bimenye neza, umenye ngo hariho n'akagwi hano ku isi kitwa abadebaguzi. Muri iyo migwi yose umaze kumenya ngo bamwe bose bakora akazi kabo, uzomenya ngo ndabizi ko hariho abajournaliste, uzomenya ngo hariho abavuga butumwa, umenye ngo hariho nabikorera utwabo, hariho nakandi kagwi kitwa abadebaguzi. Ako kagwi rero ko kariho na Bibiliya kavuga, uze gusoma hajya mu vyakozwe n'intumwa, uzobona ngo abo badebaguzi bakora akazi kitwa n'abantu badebagura. Urumva kudebagura nyene muravyumva si ibintu bizima. Abo bantu rero maze kubimenya neza ko bariho, ntibashobora kugutera ubwoba.
nimba munza akagwi novuga ko inkorabara gateye ubwoba ako kagwi karimwa kabadebaguzi kandi karakoresha n'amayinite kagatelefona kakabwira abagenzi tewe emwe tasha abadebaguzi yo reka barazinduka no mu gatondo ngo mbega ngo mwaraye impore aje kuraba ko imbabura yarose utuntu nijoro abo babingwa bakora ku rugezo rwo hejuru baranatelefona niburaya bakababwira ati emwe wa muntu buhoho karadereye akagwi kitwa gaki kitwa agaki ndashaka uve ngaho bisobanukiwe neza umenye ngo kuva uyu munsi ndamenye ko hari akayekipe kitwa abadebaguzi hariho n'amagroupe za WhatsApp y'abadebaguzi bajinyora abantu abo rero iyo bamaze kuba muri ubwo buzima baradebagura ariko jewe gushikuye uyu munsi nakuyemo akantu kitwa kuba igisisire shaka turagare uje hejuru iyo uje no kuma antene ya zarewo na zande utangure kuvuga ndamenya ati okay aka ni kakagwi ashobora kubakora muri kakagwi kabadebaguzi okay ubimenye urabimenya none amashira hamwe yose ntuyacako akugira iki umaze kumenya ati wari muri ryashira hamwe ntantera ubwo ico gihe araturagara yaruhamwe we ibikorwa byawe ubandanya ukuri kwamye nta muntu numwe ajeje guhagarara imbere yawe ngo akubuze igikorwa wewe cyo gukora hejuru yo kugira gute yo kudebagura Bwana Yesu asifiwe abadebaguzi wewe menya ukuntu Imana yatunganije ibintu hariho abantu Imana yaremye bamwe ikabagira barebare abandi bagufi abandi ibaha amafaranga abandi iracaya yabarindirije abandi ibagira b'inzobe abandi ibaha imihinini abandi ibaha iminori abandi ibaha amenya pasutse muri ico gihe rero hari abantu bajejwe gutora utunenge muri vyiza vyinshi Imana agiye iraguha ico gihe rero wewe nimba uri muremure mugufi azogwanya uburebure bwawe muremure nawe yanke ubugufi bwawe uw'inzobe nawe yanke uwirabura kubyari igihe umuntu usanga ariko aravuga ngo ujya nawe ngo ijya fundi na mugufi usanga barahinduye n'amazina ngo ni fundi abadebaguzi ariko muri ivyo vyose hariho abantu Imana yagiye irasigaza bakunda wewe ivyo nyene uri vyo muri ivyo bintu Imana ntiyabitwaye byose nimba uri mugufi agukundira ubwo bugufi bwawe nyene nimba wirabura hariho umuntu avuga ati nukurya muntu mu kanwa kiwe ndahakunda shaka ubufisa amenyo bavuga wewe ngo ufisa amenyo ameze nk'imbazo hari wunda yaravye avuga ati ndahezagiwe namenyo yawe nagihe uzabaho mu buzima kera nahora ngenda nigengemeka nifashe nk'uku ngo abantu bose ngo banyemere ngo bankunde ngo duhuze kwiyisi nibishoboka ntibikunda hari ibice kwijana Imana yashizeho hari ibice 40 bikwankira icuri nibindi 40 bigukundira ivyo nyene abandi bakwankira nibindi 20 ivyo ushaka uvuge ataco bibabwiye wirabure utukure were ivyo birakuraba nta buzima bw'abantu ashaka kwinjiramo ico gere ntucuhagarika umutima kuri bijya bice 40 bitakumva bitagutahura oya aho guhagarara kuri ivyo 40 vyaje Imana yashizeho vy'ibitera ntege ku buzima bwawe habari bugumu uvuga ati hari habagisigaye je ubu naramaze kubigisisire ndumuka neza shaka usare ivyo birakuraba ndakubona nkuko kwimpene n'ibiti n'imiduga iri kirarengana aho mwibarabara nayo ni wabihagararako bizokwica Imana ihabwa icubahiro cyane kuba umukristo atagira gute atajugumizwa n'akantu kariko kose ndasozereye Imana ibahezagire sigaje umunota umwe ariko nagomba ndawusengemo birashoboka rero warumaze iminsi uri kurahura n'ibintu bikubuza umutekano wo mu mutima bikujugumiza bikubujije umutekano mbese hari n'igihe bivuga kumwe kwa Goliyati ugahaka guhunga n'igisagara guma hamwe
guma hamwe we uzuri kubita kugikiriza uvuga uti n'igihe cyose uvyutse mu gatondo uti ndumukristo. Bwana sifiwe. Adapfa kantu kariko kose kamujugumije. Ico gihe uzotambuka mwibarabara neza ikaburimbo rihonyoremwo Satana bimenye n'ijuru rimenye ngo hajya kwisi hariho umwana naharungitse kandi kubana namushize harya nta kintu na kimwe gishobora kunyiganyiza ubuzima bwiwe. Norangiza ndakubwira ngo uri gihangange mu Mana, ntiyagira umuntu numwe ashobora kugucokora, nimba arabufitiye amadeni, nimba arabupangiye, nimba arinde, wewe urukomeye. Zamura ikiganza cyawe dusenge mu izina rya Yesu. Nyene cyubahiro urakomeye kandi urahambaye. Abasavyi bawe waregeye neza, bazamuye ibiganza bariko barahimbaza izina ryawe, kuko wakoze ibidasanzwe bikomeye biruta ivyo bakenye. Man, ndakweretse uyaje hano ariko ararira, ababaye mu mutima, atuntuye, ariko aragwana ngo mbega uyu mwaka uhera mpungirahe. Ndasenze ku buzima bwiwe, impemu y'igicantege imuhunge mu izina rya Yesu. Ndasenze ku buzima bwiwe, ugutsinda no gushira amanga ku buzima bwiwe bibe ku buzima bwiwe. Ino saha nuguruye umuriro wo gusozera umwaka no gutanga urundi akomeye kandi ashize amanga mu izina rya Yesu. Mana, ndasengeye ku buzima bwiwe, uyu mwaka agiye gutangura turitanze umwansi mu izina rya Yesu Kristo. Dukubuye uyu mwaka wose tugiye kwinjiramwo, nayo uwo warawuduhaye. Sengeye ukwezi kwa mbere kugiye kuza, ukwezi kwa kabiri kugiye kuza, ukwezi kwa gatatu kugiye kuza, ukwa kane kugiye kuza, ukwa gatanu kugiye kuza, ukwa gatandatu kugiye kuza, ukwindwi kugiye kuza, ukw'umunani kugiye kuza, ukw'icenda kugiye kuza, ukw'icumi kugiye kuza, ukw'icumi na rimwe kugiye kuza, ukw'icumi na kabiri kugiye kuza. Uyu musavyi wawe ntaca azoba mu izina rya Yesu. Ndasenze nanka ingwara zizoza ku buzima bwiwe, ndasenze nanka ubukene buzoza ku buzima bwiwe, ndasenze nanka amadeni azoba ku buzima bwiwe, ndasenze natura umugisha kurya no guhaga bizoba ku buzima bwiwe, ivyo kurya n'ivyo kunywa bizoba ganze urugo rwiwe mu izina rya Yesu. Ndasi imikoshi, ndasi imyaku ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu. Uratembesha ubuzima mwana, ahari ubugaragwa uzuhameresha ubuzima, ivyo kurya bize biganze urugo rwiwe. Ndasengeye amafaranga kuri bano bantu mwami baza mu ibiganza, azababeko mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'insinzi buze bubaganze, ivy'umwuka bize biganze, uzubarinde kwiganyira, uzubarinde kurira, uzurinde umuntu numwe kujugumira. Ndabisavye byose nize muri rya zina ry'ubushobozi rya Yesu Kristo, amen.